Numunezero gusubira kubana namwe bakunze ibiganiro vya television Heritage ndabaramukije ndabaye kandi nikaze muri kino ikiganiro c'Intahe n'ikiganiro aho turabira hamwe ivyo umwami Yesu ariko arakora mu buzima bw'abamwizeye ivyo yakoze ivyo no musi ariko arakora mbega nibiki uno musi dufise umutumire nawe su wundi ni Hervé Tistou HITIMANA n'umuganga ivyo ariko arakora n'umunsi birafitanye isano n'ivyo yabayemwo muri kahise kiwe ndetse n'ingene yagiranye imigenderanire n'Imana araza kubitwiganira muri Intahe. Mbega Tistou yahuye n'Imana gute? Mbega vyabaye ibintu vyo kubwika ubutumwa bwiza, mbega yoba hari uwamubwiye iyo nzira y'agakiza canke Imana yaramuganirije ku giti ciwe. Ivyo n'ibindi nivyo tuguma turabire hamwe turaramukije Tistou. Mwaramutse neza. Ego mwakoze kwitaba ubutumire bwacu twashaka kumenya muri kino kiganiro cyacu mbega Hervé kubatamuzi abamuzi Hervé angana ukunyene twoshaka kumenya Hervé ninde kuva kera gushika no munsi. Ego nitwa Hervé Tistou HITIMANA muko mwari mwabivuze hama nkaba dumwana yavukiye mu Kamenge navukiye mu muryango papa afise inkomoko muryango w'Ababatiste mama wanje nawe yafise inkomoko zabo muryango w'Abakatolika cyamvukira muri uwo muryango hama nkaba nari umwana agira gatanu umuhererezi ku ruhande rwa mama na papa kuko baratandukanye mose aragira abandi bana ahandi. Ego hama nkaba nakuze ndumuguruguru ni akerebutse mugabo kandi agorana cyane mugabo kandi nakunda kwiga nakorera muri ubwo buzima. Ego munyuma Hervé yahavuye abandanya gute mwatubwiye yuko muvyo muheje kuvuga abavyeyi baratandukanye mwahavuye mubandanya gute ubuzima? Ego ngeze mu mwaka inambara yo muri 1995 kazi mu 1993 ushika mu 1994 abavyeyi banje baratandukanye kwa kutumva ibintu kumwe. Papa yashaka kuguma mu Burundi mwashaka kuva mu Burundi mama caragenda dukana n'abavyeyi na papa mugabo meje secondaire primaire mu gatandatu naciye ngenda mama yari ico gihe mu Tanzania niyo yakora mu mashira hamwe niyo yaba cyangwa na mama wanje nkura ndumuntu nkunda kwiga cyane gose ko yabishiramo gose kandi babiryoshe mugabo kandi n'umuntu nkunda gukora narakoreye amashira hamwe nka Croix-Rouge ndi mu 10 n'ahandi. Ego cankura muri ubwo buzima rero ko ukunda kwiga gukunda gukora urumva ko navyo gusenga bitaripo. Ego mugabo nkajana mu gusenga kama dimanche mama wanje nawe ni yasenga cyane yari umuntu akunda akazi ko yakora kuva kwa mbere kwa Mungu yaba ari ku bitaro niyaja ku rusengero cyane ariko kubera yari mu mu nyuma yarahevye yaravuye mu Katolika mu Adventiste kwa gatandatu quelquefois yaragenda mu rusengero rwa Adventiste mugabo yari umuntu akunda cyane kugira ubuzima bwiwe wenyene ndibwaca avuye ku kazi gusenga kuwe ko hari mu ijoro ari wenyene akabyuka gasenga cyangwa gasoma Bible ari wenyene nivyo twakuzemo. Jewe rero sinakuze ndumura akunda gusenga cyangwa ndakura mu rusengero kandi mama ni yakunda cyane ko tubatizwa uko yavuga ati abana banje nibo batizwa bakiri bato muri Katolika ko batizwa bakiri bato batse nibo batizwa bakiri bato bataramenya ivyo barimo niba kuzi imyaka 18 bazomenya bazogira shwa yabo maze gutahura cyangwa rero nakijijwe cyangwa narabatizwa na rimwe gushika mejeje secondaire niho mama twarabana twari misozi banico gihe narakora narafise akazi ahantu cyane uva bezo yo kujya kubatizwa kwa numva umenga nibiryoshe kwa bagenzi banje bose batije jewe nabatije cyo kananje nje kubatizwa. Mugabo entretemps ari ibintu bagira muri Adventiste bagamagara nk'umuntu pakaza bacuzo kwigisha bageze kumamagara nigisha gusangiza ijambo cyangwa ivyo nibisanzwe nzotora Bible nsome kujya nigisha mu ishuri nasomye nateguye nja kwigisha abandi bana cyanatora Bible ndasoma ndateguye aho mwari mwiga mukanga aho nari mejeje secondaire simugasa bw'abatizwa
hama ndatora bible ndategura ndamemoriza ibyo nza kuvuga nandika ubumode buza kumfasha nakubwiye notegura physique njya kwexplica umugenzi atahitahuye hama ngenze imbere y'abantu ibintu byose nateguye birakunda bivuga cyangwa ibindi bintu bivuye mu mutwe abantu tubatsinda Jean bararyoye batsiyatwigishije neza mugabo je sinatahura ibyo navuze kubera n'ivyari byavuye muri jewe cyane mvume ko vyo bavyiza batijwe biri bizarre gwagara imbere y'abantu batijwe n'abatijwe cyane desire ko batizwa muri 2011 mugabo meje kubatizwa umba byacebereraho nyene ego rero nakuze naja mu rusengero agenda rimwe kubera abagenzi cyangwa kubera numva umengo n'umunsi ndafise umwanya cyangwa narayendiga mu ijoro ndarushe ngo magenda hano juste pour gutakaza umwanya cyenda mu rusengero cyangwa ari umugenzi nyine ngomba kuja gwerekeza cyangwa umukobwa mwiza nabonye batse kandi amurekeze ubwo yuve kunajewe ndikuri ben ego Tistou yarabatijwe atavyumva yarabatijwe kubera ko yibaza yuko abandi bantu bava bamutwenga kandi hari n'ivyo kwitwa umwana mwiza uco gukora n'ivyo bandi ntako barakora none Tistou yahavuye amenya neza ibijanye n'agakiza ryari byagenze gute ego ubwo buzima rero nabayemo nkunda gukora mugabo nakunda kwibaza ikibazo kinini muri kazoza kanje zo n'igiki nifuza muri kazoza umuto wanje rero waguma haza message kenshi uteza kwiga medicine utegerezwa kuyiga nakindi kintu cyo kwiga naho naja gukora naho naronka uburyo narumva confise vide muri jewe mugabo kandi ko hari ikintu narashikako canda hebe ibintu by'akazi mama wanje cyo gitwaraganira cyane tutora desida kuruka mu Burundi nje kurondera ishuri kuri Université Espoir d'Afrique none ndose medicine canda tangura kuyiga ariko ico gihe urumva kuri kumwe na mama narashamwe nguvu nyinshi kugira mama aryoherwe kuri ko ndiga kandi yabona ko nzaye amata meza ko byaramuha byamunezera ndose amata meza cyane ndi ku ishuri yumva ko ndiko ndavansa neza ico gihe niyo ku Espoir d'Afrique mugabo kandi nigenda indi université en ligne ni université zibiri yumva focus ari kwiga kugira ubumenyi bwinshi ama diplome menshi kuba mu docteur mu byinshi buka muri jewe hama hazi ikintu kimbwira tuza kwiga medicine muri 2013 rero mama yaragwaye aragwara aremba cancer yo kwibere turamutura kwa muganga baramugirira operation iragenda neza aratura kamitende arataha mugabo cyane Nakuze ndagira indoto sinzi ko zari indoto canke iki mugabo ngiye kuryama nibaza ngo ndaca kuryama kisha ku gitanda kikwari tegura kugira ryame ngacana no kubona ibintu ngacana nibaza ko ndarota ariko ngabona mama yapfuye atagihari ndije nyene bikambabaza muri zo vision muri zo image nkarira ngaca nikangura nkavyuka nkicara nkaguma ndavyumvira genre kamenga ndoto irabandanyije navyutse mugabo ngaca ngenda kuraba muri chambre mama hari nkasanga akora soma bible genre nkaraba nko mu muryango kura mu wacu araza kugara imiryango y'ivyumba bavuga ati ifo ko mona aje kuraba mama yarakunda kuza mu chambre kura ko twifuze ko twagize iki rero nitwagira mu muryango mu chambre no ko mama rero nashaka kujayo nkabona itara riratse nkugurura nkabona ko arasenga cyangwa arasoma cyangwa kuryama cyarakomeye mama wanje cyashaka araremba asiye kuremba mugabo tumutuka kwa muganga rero bya kabiri iyo ndoto icikunda kugaruka kenshi cyane araremba ushika nahava aritaba Imana candagira vide cyane mvumengo ndababaye bindi rero nari narubatse nizo kuga medicine noza kugira ikimbo menga byose bigwe mu mazi biraheze genre wandihira amashuri izo université zose kwari zibiri aragiye une bizokunda ubuzima nyene buraba chaotique cyane numva shaka gusubira iyo na genre iyo navuye kuri bwatsage narakora kameme nafise une vie nangwa kwivura gusubira muri Swaziland niyo nari cyo gihe mugana muri Mozambique turabaye cyane cyashaka gusubirayo ariko umutima uranyankira ngo tuza kumanga nguma numvije imbwatsi tegeze gumanga ndabyumviriye no gira ukuntu mwumva karma biranse tuza kumanga
entretege mama yaragwaye hari umuntu wigeze kuza arambwira ati niyagiye kunkibaye muri famille kico tuma utabandanya kwiga uzacumukira mugana bifashe minenegwe chance nabi ya valeur hama ico gihe maze kwitaba Imana canda ndemera nkuba perturbe mugabo ngumane kujambo yambwiye amajambo yambwiye agirafe ngati jewe ubuzima bwanje buraheze ubu onye kintu gisigaye ndagusiga Imana ibyo jewe nakoteza gukora biraheze na ubu ni wewe n'Imana abantu barahari nibyo umuryango urahari mugabo umuryango n'uri ngakira gufashe wewe ago uri ngakira gufasha umuryango ufashe n'abantu donc kwari nko kumbwira ati ni witege ko hari ikintu umuryango cyangwa nazo gufasha ago wowe witegure gufasha abo bandi ndagusigira mu maboko y'Imana harageze kurondera Imana ku bwawe nafise umutwe wanje ico gihe ari mu 2013 mu wa kabiri medicine amaze kutaba Imana tumaze guheza amaseremoni yo kumuhamba kugira iki canja mbabuje kurondera ahantu mbuja gupanga jenyene kuko yarambwiye ati nkapfa dushobora ahantu wipangire ubeho ubuzima bwawe urondera Imana ariko kumbwira kurondera Imana umva umengo ni ibintu biri bidatawuritse kweke ndondera Imana cyo kintu kiri hehe Nakuze namukuze ndumuntu nuva muri communauté abantu bamurakunda umuntu afise ingeso nziza narumuguruguru naramenagura ibintu naronone ibintu byinshi nakubiswe no kwishuri mugabo abantu barankunda kubera narakera ari nkerebutse mugabo kandi narakunda gukora rero numva umengo John ndumuntu mwiza sina purpose no kuba umukristo tampis kuna abakristo bamwe usanga abantu kera wasanga abantu batiga tugatse ngo abakristo nibiga harimo ubunebwe numva umenga sishaka kuba umunebwe numva umenga sishaka kuba umuntu atiga rero sinaja mu by'abakristo mvumengo no mu John nigeza kwiga niniga ninaciye ubwenge n'icyo sinzokironka ifisiza kongira ubwenge donc umwanya wanje wari muri bibliothèque umuntu wanje wari mu televiziyo yigisha ibintu by'ama science cyangwa urameze uko rero ico gihe muri mama maze kwitaba Imana numvise umengo hari ikintu kibuze muri jewe mugabo naguma nibaza yuko je vais trouver la solution uko bigenda kose kurandaza ubwenge abati je vais trouver la solution mugabo dans l'entretien cyangwa ndarumu batwigana yakunda Imana yakunda gusenga turagumana muri relation akamambwira twe tujya gusenga birabishe udasenga nabuzima buriyo muvumenga ni bifise sens nabuzima buriyo kanje ndabufise kandi mbona kombaye kandi si je veux quelque chose naba shaka kumenya kwishuri ndiga nkamenya naba nashaka kumenya nize sinzomenya byari clair donc ubuzima bwanje bwaruko nashaka kugira ikinzo gikora ndakironka mugabo ubuzima buraba nabi cyane atamuvyeyi ataki ubuzima buraba nabi dans notre état cyane ko umuntu yambwiye ati njagenda nabuzombwire cyane abantu bamuzi ndabwiye ati jewe ishuri ngo ndarihebe kubera izi mbode neze batsoya amara yawe yarishuye deja minefa amaze no kwiriha cyasanga amahera kwishuri bamaze no kuyariha genre cyangwa ndonka bourse kwishuri muri 2017 wa muntu twakundana cyo turahebana genre duhebanye niho cyane nangura kumva umengo ari ikintu rero muri jewe ki individualage canumva ko ari umanke entreta hari umugenzi twari kumwe kwishuri yakunda Imana cyane yakunda gusenga cyane yo mu Anglikana yitwa Patrick yarakunda gusenga cyane hama turagendana akambwira mvuye kuri eglise mvuye kuririmba mvuye yabisha ama passion turi ku ishuri dufite examen akakora examen yiruka ngo baje gutegura ngo baje muri rero kuntu twaganira yakunda ko ubwo buzima yarabayemo hamwe mu bwaramfasha kumba ari umuntu akorera Imana yiga shaka kubikora mugabo byarangiyore mugabo n'ibyankwega watse ibyo n'ibyiwiwe biraryoshe mugabo n'ibyiwe je ndafise ukuntu mbaye nawe yari tavye Imana muri 2015 nawe cyahitaba Imana cyose nakwekana guma bapfa bari abantu ndashaka baba mbera modele baca bapfa uyu mukobwa ameze ati none ko n'uyu ameze aho donc ndigitabwa nyene genre na buzima fise muri 2017 avant 2017 entre nasubiye nyuma kandi pardon mama gifa
arunaba na mutoya wanje mu ijoro byakunda ko njyama naca numva sinzi ko ari ibitero cyane ari iki ni ibitero ngira ngo aho njyame harashuwa cyane ukamenga bacanye umuriro ngomba kuja kuryama naca numva ibintu bininze mu izosi bikaniga cyane ku buryo numva ngomba ndabaye tufe ngomba gupfa umubiri wose kuba paralize bikankumbusha ikintu na kimwe nashaka kwigwanira bikanga nashaka gukoma induru bikanga nkumva birandembeje genre sabitufu mugabo kuri bitakura ko nkoma induru ngiriki nabwo ati no ngiriki nafungura amaso nungura amaso nkabona ikintu kimwe gifise umutwe genre inka mugabo umubiri kote kiraka cyane umubiri mwinshi abati ibintu n'ibiki ahira akaranka 45 minutes ndi muri zo nambara naca nibuka yuko ari abantu bambwiye yuko ari Yesu akiza memsi babimeze gute naca mvuga Yesu naca mvuga kiragiye hakaca abantu normal mu nzu kumva nyene biraruba mwangavyuka numva mbabaye ndushe nyene muravuye mu nambara nkarira cyane mugabo gacha batsa ni indoto nibisanzwe ko shmach niknik haiza nkindu bigashoya kandi bikagaruka bikaniga kandi uko byaba menga bije bifise ingufuna nyinshi gose nkagerageza kwigwana mugabo bikanga ko yasashobora kwimobili kubusha nuzeye ngaca nibuka kandi ko iki ariyo Kristo Yesu ndivuga ati Yesu bikaca bigenda biraba ko ngico ngazina cyatsa ubu ndabimenye bikimfata ruvuga Yesu bikaca bipotera bingifasha vuga Yesu bikaca bigenda kumbe ya Yesu irafasha kameme ça quelquefois mwata okay naco karafasha rero bije uko byaza ncavuga Yesu kaca bihera gushika naho bidasubira ko izo ndoto nasubira kuzigira kandi birahera mugabo sinabwa nkizwa rero quelquefois dimanche nacanja kuri église quelquefois nongena mu adventiste mama kwa ngena baba yarafuwe nabwatsa inkonzi umunsi macandira mu rusengero banga mu Burundi nazindutse cyane shitse mu rusengero baca barashwana abarongozi ba église numva birambabaje cyane kwabwa ati none ibi ne bya bindi by'abakristo babaye mu church bisino bibamo vraiment naramaze ico gyanche mara nk'umwaka numva umengo nakaka dimanche nara niyiba nagenda karahera mugabo rero subiyero aho mama muri 2017 maze kuba muri ubuzima nakundariza medicine nangwa kwibaza ibibazo nzocangirike après medicine bizogenda gute nafise umoncle yashaka kudukorana aramamahera uburyo genre meze medicine cengenda kugira gukora mu bindi bihugu kurondera ubuzima mugabo romanki banyinshi muri jewe nagira kuryama nkumva amarira baye menshi nkumva umenga ari umuntu ufite ideni nane genre ideni yo kuganiriza kandemera nyene ariko basengere kuri église dimanche umunsi mugiye muri église dimanche numva ijuri mbwiye ati ugenda uvura abantu ubabwire n'ijambo ry'Imana wasangiza urukundo rwa Kristo ndajyo umusere baza ko ama hallucination genre muri medicine umuntu yumva amajwi adahari era hallucination ikineke mugabo mu ijoro ndyamye navuye kuri église mu ijoro ndyamye birandemera ijoro birambuza ko ndyama cyanda bacabyuka nkikangura ukabisoma Bible nugure Bible ngo ati sanga y'amajambo numva yanditse muri Bible arabakiza ni coincidence sibyo mu ijoro ngacamvuga ati ngacambyuka mu gitondo agenda mu buzima busanzwe genre kubandanya ubuzima busanzwe ishuri ikineke bose kwira ngasubira kumva ikintu kiza kimbuza kujya kinganiriza byuka usenga kugira iki nkarira nkagirika nkumva nyine birandemeye nkavyuka nkatangura gusenga nkamara nk'amasahane ndiko ndasenga bikanangaza naje watse amasahane mugo kamenyagize 30 minutes muga nkasenga panda amasaha menshi y'ijoro 5-6 yakagera ko ndasenga watse ibintu nibiki canangura yo kumva amajwi muri jewe anganiriza nakumva rero presence ya Kristo muri jewe nakuba presence ya Saint-Esprit muri jewe nangwa kuganiriza Imana cyangwa bya bintu rero c'est vrai Imana irahari kandi Imana yanje ni Imana itangura ko nye 2017 cyanda ndintegra muri église mu bwiza New Beginnings Church nanguza ndagira
gusenga cyamba mu Kristo ko yego urakoze cyane mu ntahe yawe mu kongera Yesu umwami n'umukiza icumvise kinini nuko ni Mpwemu Yera yakwemeje yuko utari umuntu mwiza amurahezero w'umuntu mwiza uraje no gusenga mbega none ubwo rukundo rwa Kristo Imana yakubwiye mu byo gusangiza abandi uragumva no munsi ko rushitse muri wewe ego cyane nukuri hari ibintu kuvuga le sentiment afite muri we iragoye kwesprima amajambo ariko naratahuye narabonye ini relation isumba izindi zose zishobora kuba ku isi isumba ari umubyeyi isumba niki kuko niyo ibintu bimeze nabi gute niyo bimeze neza gute usubiye hahandi muganirira usubiye aho twaganira mu ijoro ndasenga nkumva ariko ndaganira n'umuntu nkavuga nkumva inyishu nkumva genre dialogue nk'uko turaganiye birama amahoro gushika naho ni retrouva ko bwa bundi naribesha nabwo ndi umuntu muza ko nkuko navyibaza ahubwo nari narapfuye nari naratakaye mbese sinabaho sinabaho niko bivuga kubera nace mbona ibintu byinshi byabaye mu buzima bwanje byari bifite sens kandi byabaye nabizi ariko hari umuntu yabikoze genre hari ikintu menga cyaguma kingarura bati nawe ugiye muri bo yagaruka muri ibi niyo nace nahura ko nari naratakaye mugabo le Saint-Esprit était toujours là pour me guider rero ubwo rukundo uyo munezero nagira uyo munezero ngira ndiko nda heureusement nyine ko nawe Saint-Esprit ubuzima bwiwe biratuma numva umengo umuntu wese yowugira gusa nyine babigoye kubera bisaba ibintu byinshi ariko marumva umenga no iyo babikunda kazi kana bazwe rusikana kwa muganga gasikana umutima wanje kumva ukuntu même si byose byosha isi yose yohera nk'abantu kwekanura gafise byo babinyi tera mahoro mesha n'amanezero uno munsi ico Imana yabaganirije ico gihe cyo kugenda gusangiza urukundo rwa Kristo abandi muri ko muragikora iyo muri ko murabikora mu mvumerewe gute kuvyukuri iyo ndikurakora ivyo bikorwa tujye kuvura tujye kugereki canibuka amajoro amajambo nabwiwe canibuka y'amahorasyo ya moment de dialogue twagira turi babiri jewe na Saint-Esprit turi babiri mu gakwe yose agarutse mwabwenda bitabure n'ibyabaye facile ko naragize n'urugendo kuva Bujumbura Gitega n'amaguru ngenda ganira na Saint-Esprit ngenda vuga ngenda giri kugira numve nyene ko ugiye kugira iki oya narashaka kugira marche gusa kugira numve yuko Jean numve menga ari no kuranganiriza bwasha kumanya munini ukuye kumuganiriza cyandafata decision kuvuye Bujumbura kene Gitega n'amaguru kebuke tugenda turaganira ico gihe experience nagize no wiri kundavura umuntu ndari ikigaruka muri jewe ko ikintu cyose nakibonamo Kristo nakibonamo Saint-Esprit ibitsi biko birabuja ikamyo indenganye batse wow ari Imana yaremye umuntu yakoze kino kintu a partir cyo kintu ngaca numva amajambo menshi muri jewe ati nzogukomeza nzokuba hafi wari waratakaye ndi kumwe nawe we ubwo rugendo ndidashika Igitega atakindi kinganiriza ari Saint-Esprit gusa rero mba numva umenga umuntu wese yogira ubwo buzima muri we nawe baba usanga bigoye gutahura mu ntango yego no munsi araryoherewe kuba yarakijijwe araryoherewe uwo Saint-Esprit amuganiriza imisi yose neza cyane kandi yonda ikintu gituma ndamuryohererwa ni kubereke uyu mukobwa yari yaramevye numva ko yamevye bikasiga mu manga harageze igihe ndwatse okay aramevye ari mu bakobwa benshi turonkundi ariko Saint-Esprit ambwiye ati na wundi uzoronka atari wonyene ubona naguteguriye ibintu byose biranyereka ati uyu mukobwa si wawe araje no mu yindi relation aragenda nyene tura contact nyene ziraza carrément ariko mvyose mujira gusenga ndiko naganira na Saint-Esprit bati nujya nyene nawe wundi naguteguriye harera nk'ikintu c'imyaka ibiri ata byanga nk'umusore mwe n'umukobwa mwiza ngumengano muresha
byaranyangira bati no ari unaguteguriye mu ijoro ngasenga ndamusengera agire ubuzima bwiza bati ujya niwe wawe hama mu mpera byose niwe yavuye tubatse nawe umugore wanje uwo donc iyo ndamubonye gusa ndavyibuka sentence bararyoshe ndabyibuka wow bararyoshe kwa na sentence biragishe kwa na sentence free uno munsi wo guha uwa sentence wo guhimana devant toi comme quelqu'un nk'umuntu nyene ushobora gukorako wocu ubwira iki byanze ikintu cyane no korano bazanga muyambira cyane yego naza ko no muyambira cyane nkamusera fort muri we ambwatsi warabaye hafi yanje même quand n'igihe nari ntakuzi n'igihe nari ndamenya ibyawe wari uhari warandongoye warambwira sinabitawu ariko ubu kunagize imana kumenya gutahura biraryoshe ko kubaganira nawe nukuri heureusement ko sentence bari kumana twebwe ariko no mubona no mugwa munda cyane gose nazo ko mara nk'imi standard naramure ko wabusanga umutwe w'inyenereka okay urakoze cyane urakoze kudusangiza intahe yawe iraryoshe biraryoshe kugendana n'Imana biraryoshe gukomezwa nayo biraryoshe kwikuganiriza hari igihe mpana nibaza none mpeke Imana iganiriza abantu bose yaragize amahirwe uganirizwa n'Imana no mu gihe atarabona inzira aho ikwiye kuja Imana iramuganiriza namwereka inzira kwiye kugenderamwo nuno munsi Imana iri kumwe nawe murakoze cyane merci beaucoup ni na hano duce dusozerera ikiganiro cacu c'intahe nkuko muheje kuvyumviriza stu n'umuntu yahuye na Kristo aho bahura mu buryo bw'igitangaza aho Mpwemu Yera yamuganirije amwereka yuko atari umuntu mwiza kandi aramwemeza ivyo akwiye gukora uno munsi ariko arabikora ariko abigenderamwo kandi ari kumwe nawe niwe ariko aramurongora nkuko muheje kuvyumva kandi umuntu uri mu bibazo umuntu utabona uko vyogenda umaze imisumva amatwa kuganiriza icusabwa ni kimwe gusa no kwicara hasi ugatekana ukareka uwo ariko arakuganiriza akakuyobora kuko ni wazi inzira nziza uwo camo mwakoze mwese mwako maradukurikira ubuntu bw'Imana bugwire mu ngo zanyu no mu miryango yanyu Imana ibahezagire.